Hello bakunzi ba Mico Talent TV mwiriwe canke se mwaramutse bivaye naho muherereye kuko bisanzwe ni Joseline irankunda namandi imisi yose kugira ngo ndabatorokaniza ibiganiro bigenda bimeze neza kandi ndabakunda cyane ndakunda ukuntu mudushigikira ndakunda ukuntu muandika muri commentaire muvuga ibikorwa byacu ukuntu bigenda mukosora mu cameraman wacu ubu rero twarabazaniye mushasha nkuko nabibabwiye muri commentaire ryari barambarete kabisa ibintu bimeze neza komereza ngaho cameraman wacu David Harrison turabanje kugushimira imbere yuko dutangura ikiganiro cyacu cuno munsi wubahwe amateka uriko wandikisha kuri Mico Talent TV ararenze nkuko bisanzwe rero umunsi muri Mico Talent TV murabona ndi kumwe n'abatumire babiri abasore bameze neza abasore basukuye ngiye kubakira hama batubwira amazina duteko tubandanya n'ikiganiro cyacu cuno munsi reka tubakire bateko batwibwire n'akazina n'amahoro yego n'amahoro menshi cyane gose umeze neza ndashima Uwiteka nkuko bisanzwe nitwa Joseline irankunda journaliste wa Mico Talent TV isamiranira mu gisagara ca Bujumbura nawe witwa gute je ku mazina niswe n'abavyeyi ni yaranesheje Gedeon ariko hari hakanunye kakahinyanyo shatugiriramwo ni Jedor ni nururimi rwagute nakawunye nahine abantu bakora kwivuyazi kubera cyabaza ngo ni gifaransa ngo Jedor ngo ndaryamye ntabwo bisigura ivyonye ngo ndaryamye Jedor nafashe rya Gedeon bavyuva na kaka Jedor kacha ucha witwa Jedor Jedor nuko babivuga yego nuko babivuga Jedor turakwakire cyane ngaha muri Mico Talent TV murakoze cyane gose ndabashimiye yego bakunzi ba Mico Talent TV aha ku ruhande rwanje hari umusore yatubwiye yuko yitwa Jedor reka twakire undi mutumire akurikira n'amahoro gose umeze neza cyane gose nsanzwe nitwa Irankunda Joseline niryo zina je niswe n'abavyeyi hose niryo zina nkoresha namwe mwitwa gute mfise amazina menshi jewe nkangahe ni nk'atatu canke ane gutyo ane tubwire rero amazina tuyumve ariko haraho iyo niswe n'abavyeyi hariho Rorabwe neza ayo ni abavyeyi banyise hama mbona ko bidakwiriye ko no kwitwayo gusa ndiyagura yo nariyaguye hariho Jado hariho Eric hariho nirindi Kibiriti ya gisasu gisoro cyo kwica bakunzi ba Mico Talent TV mwumvise yuko Eric ni Eric ni Jado Kibiriti afise amazina menshi ariko je ndakunze kwibaza kubera iki ugwaruka gubu guhindura amazina ajya amazina abavyeyi batwise mwamubona ko atabakwiriye nta batadukwiriye ariko bivanye n'ivyo no buzima ugiye kubamwo canke n'ivyo ugiye kubamwo akenshi hari igihe bisaba kugira amazina nyene tu Okay bakunzi ba Mico Talent TV abatumire bacu bamaze kutwibwira mwamaze kubamenya tugiye kuyaga n'uwitwa Jado ku ruhande rwanje naho hari undi yitwa Eric intumbero nyamukuru ya kino kiganiro nkuko bisanzwe nababwiye yuko ndiyo kugira ngo ndabatorokanirize ibiganiro bigenda bitandukanye uyu munsi tugiye kuyaga ku bintu bitatu dukunze gusanga mu bantu ngendana na wewe uri kuradukurikirana ugendana apare yaba batumire turi kumwe ndashaka yuko namwebwe muri ko muradukurikirana mudufasha kuri bino bintu tugiye kuyagako ibintu bitatu rero tugiye kuvuga uno munsi ndashaka yuko namwebwe muri ko muradukurikirana mwogerageza kutwunganira kuko dufite imyaka mike hari haba dusumba hari habo twisumba kandi n'ibintu usanga bishikira umuntu wese mu buzima asanzwe abayemwo ibintu bitatu rero tugiye kuvuga uno munsi icambere ni kintu dukunze gusanga mu bantu benshi ikintu bitwa inzigo ishari ubugome ni ibintu bitatu nagomba mbaze abantu turi kumwe uno munsi mpereye kwa Jado woshobora kudusobanurira cyangwa se gusobanura bariko baradukurikirana inzigo ni ikintu kimeze gute murakoze cyane tugiye kwiyumvira canke kwishura kw'ico kibazo mutubajije tugiye kuraba inzigo iri mu bantu benshi mu kibano abo duturanye kenshi usanga dufise inzigo basi sivyo inzigo rero uburyo nishobora kuyigusiguriramwo canke kwisigura n'abantu bariko baratwumviriza kugira ngo bavyumve n'uwo ameze gutyo bireke kuko inzigo ntabwo ari nziza kuko na Bibiliya yonyine ivuga ngo iyo tumaze kugira inzigo nta rukundo ruba rurimo
Bibiliya yonyene twigisha kugiranira urukundo. Rero inzigo iri muri vya bindi haba mu bo mubanye canke mu nshuti canke mu bagenzi. Inzigo bo hariho jewe ubwanje ndashobora gutera imbere mu bikorwa vyanje, ariko hakaba uwungirira ishari ufitiye inzigo akaza gushaka kuvyonona kugira ngo iterambere ryanje rihagarare. Iyo ni inzigo idasanzwe. Hari abantu benshi banka iterambere ry'umuntu. Nimba uno munsi uteye imbere ntabwo ari bose banezerwa n'iterambere ryawe. Hariho benshi bibabaza no kubuteye imbere. Hari n'igihe ushobora kwambara agahuzu keza, aho gahuzu gashasha wakambara bamwe ntibibaryohere, bikabatera inzigo, bakagira inzigo, bakavuga bamwe ngo nawe yambaye impuzu y'amafaranga ngo nimubereye kubera iki? N'inzigo gusa. Wajya neza wisumiye umuntu akagira inzigo kandi ari we wisumiye, ntabwo yaguteremwo rasyo, wewe ni wagiye mu mufuko urisopa urisumira akanyama iki, mugabo ukagira iki ugasanga ugiriye inzigo. Ndibuka hari umugabo umwe niwe yarapangishije abantu aba mu ngo rupango. Ni kuvuga wewe nimba ukwezi kwaheze ugateka inyama, burya bukeye ntiwamutambukana urupangu utamurisha, yakubwira ati jewe ndiha kuko nayo gusoma inyamura yaronka muga yo kundi hano yaronka. Urumva niyo n'inzigo ya niko no bivuga. Abantu rero ucu usanga bafise inzigo mu buryo bw'abagenzi babo, ugasanga nakarateye imbere ububiri no mu bavukanye. Je nk'ubu ugasanga ndafise mukuru wanje canke mutoyi wanje, ugasanga je ndakora ibikorwa vyanje nditanga mu gukora nkaronka amafaranga, agashaka kungirira inzigo. Urumva ni biri mw'ubwo buryo niko no kivuga. Murakoze cyane bakunzi ba Mijo Talent TV. Murumva yuko Jado agerageje kutwagurira mu kudusigurira inzigo icari ico, aho abavukanye bagiranira inzigo, aho ababanyi bagiranira inzigo, aho umwana agirira inzigo wo bavukana. Ku ruhande rwanje reka umutumire wanje wundi ashobore kudusigurira neza. Twavuze ibintu bitatu: inzigo, ishari, ubugome. Eske ishari gerageza usigurire abariko baradukurikirana canke se bariko baradukurikirana, muze kutwandikira muri komanteri uko wumva woshobora gusigurira umuntu ishari icari ico, kugira ngo nimba uno munsi hari uri karadukurikirana asanzwe afise ishari, amenye ko iryo shari arigendana kandi akwiye kurireka. Bo murakoze cyane gose kumpa yagize kwisha ico kibazo. Hama uko no bivuga nuko abantu benshi kenshi na kenshi muri ubuzima tubayemwo bakunze kugira ikintu bita ishari. Caraganje imitima yacu, twagihaye ikibanza. Uravyumva? Ni kuvuga yuko ikintu bita ishari kiza ryari canke kiba ryari. Ni kuvuga yuko par exemple je nk'akarorero ndageze ku rwego runaka, uravyumva, mfise impano runaka, hariho imana je yampaye. Iyo mpano yanje ikiratangura kugaragara. Kuba iyo mpano itangura kugaragara, abantu benshi batakuvuga ati pungu ujya muhungu kaya kantu niko azokwisumamwo. Uravyumva? Kijya kintu ujya muhungu ntiharakwiye ukironka, niho kimerita. Reka bashaka gukubita iki agatoke sa oya kweri bagatangira kukugirira yego ishari, bahugirira ishari. Uravyumva yuko utogira iki kutotera imbere. None ico ntawo gisagisaniye n'inzigo. Ego biba n'inzigo ariko barakugirira ku bintu runaka ubufise. Uravyumva? Mw'akaroro wotanguye kubaka inzu, uravyumva ati niho rero irabugetse rero ishari ahishiza ni y'amajambo acaza avuga ati ujya mu gage mu kuzimu. Uravyumva? Abatavugira iki ugira ishari, avyo bagutera mu bantu bose bakuvuga hirya nino, avyo kubera iki ishari. Ntibifuza yuko wova ahuri, ahubwo abantu bifuza yuko uguma mu kinogo warurimwo, aho kukivamwo bifuza ko kigumamwo. Canke wo uguma uri umukene ukaguma ubasega. Ego ukaguma ubasega ubateza amaboko. Uravyumva nta gico kwishikana. Ego kesha kishiro ishari iza muri ubwo buryo. Okay, bakunzi ba Mijo Talent TV, twumvise insiguro y'ubugome, turumva insiguro y'ishari. Ubu naho tugiye twavuze ibintu bitatu, nende mbege twibutse ikindi twavuze. Aho twahereye ku nzigo. Aha. Hama ishari, hasigaye ubugome. Ubugome. Mbega ubugome nk'umuntu kugira ngo ushobore kumenya nka ati Joseline ni umugome canke se agendana ingwara y'ubugome, tuyitwe nk'ingwara sivyo? Tuvuga ati nk'ubu Joseline agendana ingwara y'ubugome nk'uko abantu bagendana za diabete, niyo nufata ko ari nk'ingwara. Ibimenyetso vyerekana umuntu afise ubugome canke se ubugome.
mu majambo make twobusigura gute? bo buriya tugiye twinjiye muri ico kintu ubugome naco ni ikintu gikomeye cyane gifise inguvu kuruta vya bindi vyose kuruta vya bindi. Urumva ubugome gifise inguvu gusumba ishari gusumba n'inzigo kuko urumva inzigo ndashobora kukugirira inzigo mugabo je nk'umwajewe ndashobora kuba ngendana inzigo yiwawe muri jewe mugabo atavyuzi naho duhura nkumva ndamerewe nkumva nyene mu mutwe semeze neza kwa duhuye. Abantu benshi rero inzigo canke byoshika nkanabibona ati kweri Jado angendanira inzigo canke ntunabimenye buriya abantu benshi batugendanira inzigo bakatugendanira imigambi ishari kanaka mugabo ntitubimenye muga ubugome ni ikintu ca mbere kitihisha. Ubugome kiri mu bikorwa bibi kuko nimba nakakora ubugome ategezwa kubikora bikagaragara bikaboneka biragaragara bikaboneka ariko ishari ntago biboneka. Ishari ntiboneka kuko ni ikintu ugendanwa kubita urutoke bwatisha oya n'inzigo ntibiboneka ukanagikorosha no kumukorera ikibi mu misho atabizi ko nashobora kubaza ni umuntu yankora ikintu ntawenzi ariko ubugome bwobwo ni ikintu ukora kikagaragara akanakibona ico uwo wagikorera akanakibona n'abantu bakakibona. Okay, Jado gerageza rero uduhereze akarorero k'ubugome kugira ngo nimba hari n'umubanyi yo bafise umugenzi wa mufitiye ubugome ashobore kubimenya. Mbo reka ngerageze kwishira ico kibazo ariko ngiye kuri iki kintu akenshi sinzi wa mugenzi wanje avuga ati ishari canke inzigo bikunze kuboneka ariko jewe hariho aho tubibona tukamenya ati nakaramfitiye inzigo canke nakaramfitiye ishari tukabibona hariho umwanya biboneka n'umwanya bitaboneka. Tugiye rero ku iki kintu c'ubugome kenshi twagiye tubibona muri ubu buryo. Icambere hari ubugome nagiye mbona abantu bakora butandukanye rero n'iryo shari canke iryo nzigo twako turavuga. Sinzi igihe kimwe narindi mucarama ahifu hajya hepfo ku soko icyo gihe rero baragonga umuntu w'umupapa menga ari umupapa agonzwe n'imodoka umushoferi yamugonze w'imodoka amaze kumugonga ararengana yamugonze hama wa muntu wa wundi bagonga aza kwiraba nyine ariraba kwamirewe nyene tuvuga ati kumbure ntacyo yabaye ariko direct twagiye kubona ya modoka isubiye inyuma muri reverse wa mushoferi yari yamugonze yasubiye inyuma urumva ko atavuye yanavyutse ariraba mugaca asubira inyuma muri reverse acara mugonga neza mu kirundi arafa aramusubizamwe ipine neza umuntu acara afa direct sivyo je dafise na muyomba wanje yafuye nkuko ari umuyomba wanje kujya kuntu usanga bariko barakora amabarabara baragiye kujya kuntu ujabuke barabara ama aramugonga amaze kumugonga ajya ari karava hasi ngo aveyo yaciye asubiza inyuma naho naramugonga kandi ubwo rero nibwo twakwita ubugome ubwo n'ubugome budasanzwe umwe bwa danje busumba inzigo busumba n'ishari ubugome bwo kuvuga ati umuntu ndamwice aveho ntazosubire kubaho ukundi afe burundu icyo nicyo kintu novuga ngo n'ubugome kuko hari igihe swate uzorabe canke abambuzi bakaza gutera mu ijoro umva bakagutwara n'ivyawe bakatako bakagenda bakwisha sinzi ko kesho umugenda mubibona bakagutera bakakwambura ivyawe bakanakwica ubwo nibwo twakwita ubugome mu majambo make ubugome budasanzwe murakoze cyane bakunzi ba Mijo Talent TV murumva neza yuko mwino se tubayemo harimo ibintu byinshi aho usanga umwana w'umuntu yavutse nkuko nawe wavutse akugendanira inzigo ishari ubugome kumva yuko yoryoherwa nuko uri mu ngorane canke akumva yuko yoryoherwa ruko abonye bagutwaye ku mpanda bakakwica. Hari ikintu rero gikunze kumbabaza
akenshi iyo bishitse nkaherekeza abantu bapfuye ku mpanda ngeze ku mpanda ndabona impinja abakecuru abantu b'inguvu abategetsi bose barapfuye barahambwe abo hari gihe wosanga harimwe abagendana bya bintu bitatu twavuga ya nzigo ya shari na bwa bugome barabipfanye ntibaronse umwanya wo kugira gute wo kwihana kugira ngo babivemo ni igiki mwoshobora guhanurira abariko baratwumvikana abariko baratwumviriza bakigendana ibyo bintu bitatu turiko turavuga bo murakoze cyane gose uko novuga canke impanuro notanga ku bantu bakora ivyo bintu ikintu ca mbere nuko kwanza banza bakitahura uravyumva uko kwanza muri ubuzima turimwo uravyumva twese niyo tuja sivuga ngiye murashaka kwifuza kwica uwundi mugenzi we uravyumva akarema ikibi muri we akakora ubugome nk'ubwonye uravyumva akabwire mamwo hama akica mugenzi we uravyumva bo jari kimani batse umuntu uramwishe bo nturi bumujye nturi mugiri kiravyo umwishe gusa ubuzima bwiwe uravyumva mbe we kutiyumvira mbega jewe umuntu nishe mbega sinzomubazwa amaraso yiwe sinzoyabazwa nico kintu abantu benshi batiyumvira uravyumva jebo je nk'imano notanga rero nuko abantu bakora ivyo bibi ubwo bugome nuko bo bihagarikiza ngaho bakabireka uravyumva bagakurikira inzira y'ukuri uravyumva bagakizwa bakakira umukiza uravyumva ivyo byose bo novuga yuko ni nk'imitwaro ibaremereye bakayitura hasi bagakurikira inzira gakiza niko novuga yuko niho nza novuga yuko bocamwo kugira ngo ivyo bintu agira iki babihebe murakoze cyane hari ikintu nagomba kandi musigurire kubera hari amajambo usanga mu barundi atugora kandi ari kirundi ciwacu nk'akarorero nka je narigeze gukora ahantu ndakora ukwezi kwa mbere ndakora nk'amezi nkane hoba hariho n'ubundi byashikiye ntazi maze gukora amezi ane uwo muntu aramagarika ku kazi amagarika atamembye none ubwo twovuga ko ari inzigo ari shari ari ubugome urumva ko ari ubukozi bw'ikibi gukorera umuntu akaca kwirukana ataguhembye urumva yuko muri make ni ubukozi bw'ikibi naho mu nyuma musubira mu kwiyunga canke se ugaca hirya no hino akaguhemba mugabo muri urya mwanya kwirukanye wowe ugenda umutima wawe ugize gute ubabaye aho twovuga ko muri ibyo bintu bitatu uwo muntu twomushira mu buhe mugwe wowe n'umugome nawe n'umuntu agukoresha ntaguhembe ni inkozi y'ikibi na Bibiliya bivuga ko umuntu akoresha umuntu ntamuhembe ari icaha ni icaha kabisa twomushira muri wa mugwi w'abagome n'umugome umuntu agukoresha akagukoresha yaheza kugukoresha agaca kugira ngo taha aha ntanaguhembe birababaye uyu muntu ni mubi bakunzi ba Bintu TV urumva yuko n'ukuri hari ibintu bibabaje mu buzima kandi nshobora kuba ndabifise nawe ubifise hama ikindi kintu nagomba ndababaze ni gute mwoshobora kumenya ati Joseline agendana inzigo canke agendana ubugome canke agendana ishari bo ukora bivuga yuko ubigendana canke ubanavyo bo muisanze umuntu aragoye kumenya uravyumva kuko Imana yonyene ifise iryo banga uravyumva ariko kenshi na kenshi abantu tubamenyera kuki niyo mpamvu muri biri handitse ati muzobamenyera kuvyo bama nimba iyo nzigo uyifise nimba iyo shari uyifise nimba ubwo bugome ubufise shaka ubinyegeze gute uravyumva ariko ndazi bizogaragara gusa pardon gato hariho umuntu nkuko bivuze hariho ushobora no kurabisha amaso yiwawe ukavuga ati urya mugore wa naka kabisa ari n'inzigo nagiye wiwe ndahamagara aranka kwitaba na twahuriye mu nzira ndamusaba lift aranka no kundaba murumva hari ibimenyetso byerekana ibintu muri ibyo bintu bitatu twavuze hariho umuntu ushobora kuraba ukavuga ati kabisa urya muntu ari n'inzigo canke ari n'ishari ngerageje kunganira gato nko kugira basi umenye ko umuntu afise ishari nimvira yuko abagore kenshi aritwe tukunze kugira amashari kuko umugore ntaryoherwa abonye umugenzi we yambaye igitenge ciza ari mu nzu nziza nibo abantu ba mbere two kwiyumvira ko batangiye gutanga nk'amashari abagore rero urumva nibo bantu nasanze menga bagendana amashari inzigo ariko ubugome menga ntago bushobora kubera umva ubugome n'ikintu gihambaye cyane nawe barabushoboye oya nibaza ko atamugore yoshobora kuryama yiyumvira kwica uwundi ariko umugabo arashobora kuryama agendereza mugenzi wiwe kugira ngo amwice ukiri ngaho sivyo twabonye abagore bacumisa abagabo babo mu gitanda yama bihari ubwo z'ubugome umugore kubaho kagacumita umugabo wiwe wisezerana nta nivyo urumva
nama ndabyumva ariko kenshi sinkunze kubyemera birahari. bakunzi ba Murivyo Talent TV iki ni ikiganiro tuzohava tufatira umwanya tucagure ingene umugore ashobora kwandikisha amateka akubahuka agacumita umugabo wiwe babyaranye baryamanye bagiranye ibihe byiza agatora imvugita akamucumita. Reka rero nshimire mwege mwaje kugira ngo dushobore gukorana kino kiganiro, shimire n'abariko baratwumviriza ariko mu kurangiza mu majambo makeya ndabahereze akanya mugire icyo muhanuye umuntu wese yoba yashoboye kumviriza kino kiganiro nimba yo bagendana muri ivyo bitatu twavuze agerageze guhinduka. Murakoze cyane. Reka mbwira abantu bariko baratwumviriza, umuntu wese aherereye akurikirane kino kiganiro cyose yumve ko urungano uko ameze canke ivyo akora yavyumvise ibikorwa biganzwa kenshi n'inzigo n'ishari ubukomeye iki niki agiye bavyumva, ariko nobwira abantu barimo baratwumviriza kenshi ndakunze kubwira abantu burya inzigo nta kintu na kimwe imaze. Ikibi nta hantu na hamwe uzokora ikibi ngo kugirire ikimaze. Buriya rimwe na rimwe hari n'igihe ikibi twakoze kigaruka kikatugarukako mu nzira tutibuka yuko ivyo bintu ari byo twabikoze. Burya uno munsi turaba mu bintu vy'ivyago biturutse ku bintu twebwe nyene ubwacu twikoreye. Rero kugenda ukora ikibi, kugenda ugira inzigo ntaco bimaze, kuko buriya uwo wagiriye inzigo ndibuka twarigeze kuba urupangu twageze kuba tuba mu rupangu tubamo abantu benshi. Mu mamwe twabana yaragwaje umwana mwijoro arahamagara abantu bose bo mu rupangu baranka kugirane kuvyuka ngo bamuherekeze. Je ndavuga ati nukuri sinumva ko kujana kwa muganga, reka tugende. Twagiye mwijoro, hanyuma harahera igihe babandi nabo bagira ikibazo, bagiye kugira iki kurondera ababaherekeza. Bari bagire uko nabo barondewe baranka kugira iki kwitaba, kandi nabo bari bagira ko nabo bazoshikirwa. Erega uno munsi nimbuhiriwe bishobora guhinduka ejo. Uno munsi ni jewe nanje nawe ejo ni wewe. Ejo gituma ari ibintu vy'ishari, ibintu vy'inzigo ntaco bimaze. Tubireke tugiranire urukundo vyo bavyiza cyane, dufashanye mu bintu vyose nivyo vyiza cyane. Murakoze cyane. Bora isho novuga nuko ivyo kwanza bo bireka nk'akarorero ngira ishari ngira inzigo uranyishe uyu munsi ushobora kuba ndi umunyeshuri ngiye kuragiza amashuri y'uwanje hamuciye unyica ejo no kwigishije umwana wawe ejo no kwigishije urundi bwejo uravyumva nkashikana ibintu vyinshi uravyumva ku gihe ariko acu usanga hari no vyinshi uranyiciye vision y'uwanje nivuga yuko vraiment hano abo bantu yuko bogarukiriza ikibi ngahonye isi yamaze kononekara isi yamaze kuba nabi isi kandi sivuga yuko ngo isi ngo yaronekaye ngo mubiki nitwe nyina amatwo turayonona uravyumva ikiyo vraiment numbona yuko twokora nuko tuhagarika ivyo bintu tukabana beza. Bakunzi ba Murivyo Talent TV mwe mwese mwariko muradukurikirana turabashimiye cyane. Ndibaza ibyo twavuze ibikuraba ibitakuraba ibyo ushobora kunganira ni muri commentaire. Kuri mikoro mwari kumwe na Joseline Irankunda, inyuma ya kamera naho ni David Herson. Turabakunda naho ubutaha mugira umugisha. Bye bye.